oya ugwaruka gogo nabanebwe badanje kurima ntibikunda urashobora gukora uburimyi uri ngaha telefone nishoza ukuvuga ikoranabuhanga ryaraje wahuciye hose uravugana n'umuntu mutari kumwe ugapangira akarere ibintu byose ukamuha programme y'ukuntu ibintu bishoboka kuburyo uzokumva message akubwira ati ya bintu rero ubu bimeze neza nibye kandi ibikorwa byawe ntuba wabihagaritse n'igihe tunagezemwo hari hageze kuri ca gihe uko avuga nka umwana aho naho mbashatse kuvuga yuko babavyeyi batureze birahindukira kuko umuvyeyi arukuntu akura nyene ugasanga ariko arasubira arukuntu umuvyeyi akura ashobora gusubira ibwano bwo kugenda buragabanya ingufu zo gukora yakabaye ngombwa yuko natwe bajye batureze tugaruka tukagira natwe kuntu tubasutena mu bintu bakeneye kuba nuko batabishobora arakugabiye nikina kugabiye uko ingabiro urazi kutagaruka kwishuza ngo cyakintu mukini sasa kamemerero warukwiye gufata ukavuga ati niba umuntu jewe yaramfashije ngo ndabiha agaciro utabiha agaciro ntacyo bitwaye mugabo nuko wagize umutima wo gufasha ariko si itegeko mani ngo ko wamfashije cyo ndagufasha ari ushaka kwinezeza hano ushaka kwiga washaka kwiga rero twe niwe dukeneye avuga ati okay cinema imezuka kuko banashaka rega mu Burundi nta cinema zihari reka ndakoreka intambamye tugira ya nyayo ya mbere abantu bita bigisha ba cinema nabo nyene baca baza gukora bya bindi kandi ha gukora basi bya bindi bigisha bavyigisha mu mateori man na pratique baca urumva bafise ukuni hari inyungu zibiri zitandukanye nikuvuga wavugana reka nigishe theory ndayigishe ya cinema kayigisha vyanya byo basi bivanye n'amantu za materiel afise hama akavanga n'ubwo bumenyi rasanzwe afise akabwira umuntu film imeze ku muri abo banyeshure biwe mugabo hagira ko asohora igikorwa acazana vya bindi wangu vyo ngaha kugira ngo aganye ama views ahubwo nta nabo ndabona usandavumva kamenya ati cinema rero niyi bijya rero bijya izi image ubona ni za mariage man ni za mariage amamanza ibintu nk'ibyo ariko gusa nitwataye icyumviro cyabo kandi nta nubwo twagishigikiye asamples oya ahubwo tugiye kuraba why ijya image babona kumengo nkibona why ni gute twobikora hama ikabona cyane hama abantu umuntu ukamubona uko ari kandi tutatakaje na ya side yacu canke side yabo kuko bavyumva mugabo sino kwizeza samples ko tugiye gukorera ku vyabo cyane ariko tugiye gukora ibintu byiza kandi bazokwisanga bakunda sinovuga ngo itariki ariko gusa kubera ko twama twabatunguye kuko nigihe turi mu gusohora iyi season ya mbere twabivuze cyane ariko kubera ko umuntu apanga ivy'Imana igapanga ivyayo twe nkushobora kuvuga ngo ejo tuzoyisohora hama amashini yose akacazima birabaho urumva ugasanga umuyaga nkubuciye ubura sa no kuvuga ko botegera bari bakarindira batekanye film igize vuba hatugiye tubakora n'ibintu batari bwabone mu myaka yose twakoze ntubona ko umwaka ugeze uri mu kugera hagati gusa ndazi yuko hari ibintu byinshi biri nyuma gatoya haraje hahireri Capital Center, where hard work pays off. Turabaramukije aho muri hose twongere tubahobere tubayambire kabisa bibara umugisha kubana namwe twaho tubakumbura buri munota sinzi namwe yuko ariko biba bimeze aho muri hose ku mpande z'isi mubandanye muhezagirwa cyane muri bino biganiro maze kwereka yuko mukunda cyane bica kuri Capital Center ijwi mwumva ni iry'umuhungu wanyu ndi kuri Leonce de Sande ubwa Dr. Vlove aka Dicom aka The Ambassador tubibutse yuko biciye muri byinshi dusanzwe turangura mushobora kudukurikirana ahatandukanye yamara kandi biciye kuri Capital Sound nk'ikindi gisata tubakubita umuziki tukawuhingura eka mbere akaba n'ibikorwa tumaze gukora tubakorera ama video amafoto tusanga handi hano hamwe haba mu mamanza atandukanye nka mariage ama birthdays amadote n'ahandi hose aho buri hose ukira kutwakuruka duhamagara tukagusanga kuri tele byose bikagenda neza murabe inomero hasi niyo comment ya mbere tuba twayipirinze mushobora guca ko kugira dukorane ibi nabiriye ariko kandi sivyo byonyene kubera ko haba n'abari mu bisata bya cinema n'ahandi hose dushobora gukorana
atakibazo. Ni muri ntumbero nakira uno muhungu kabisa bakubwiye umwanditsi w'amateka ubu ni n'umukinnyi akomeye ara directing akora n'ibindi bintu byinshi muri cinema aho ni ku ruhande rwa Iseke Films n'ikindi gice tuba dufise byose bigahurira hamwe yitwa Joel afise n'indi zina akunda kuvuga rirerire riba ritwengereshize ko no munsi aza kurivuga ariko bwana Joel umundira ndakwakira. Sawa kwenda mukije abakunzi ba Capital Center. Capital Sound, Capital Center byose ni mu muryango umwe yaba na Iseke Films bose bari mu muryango umwe nuko tuva mu bwiza tuje mu bundi. So naye ndakura mukije cyane diko. Uguwe neza. Bameze neza kweli. Ibujumbura nk'ibisanzwe mu gitondo hazinduka izuba ryinshi muri no minsi hakagorobeza akavura. Wibagiye n'inzara. Azinduka n'inzara. Hazinduka inzara? Kandi hari inzara haza n'inzigo. Ariko jo urashonje uri kuranywa. None ubona hari aka brochette gahari. Nkuvuga burya iyo uri uranwa wongera urya. Biba bitesa gusumba hari ukuntu bavuga ngo biba byiza gusumba. Yego. Nibaza gusa tuvuye ngaha ku cugendo ku ntamwe nta kibazo. Oya nubwo ntona gutamwo Capital Center n'ikigo kinini cagutse. Botuma babura imodoka bakugabira botuma babura parcelle akazoyiguha ikindi gihe ariko ikintu kijanye no gufungura man. Oya baba bampaye kweli. Ushaka kuburagirana command. Oya nta kibazo ahubwo nkeneye ibyo. Umuntu witwa Kerara bigusimbanira akagufata neza. Keri nawe bashe umubwiye n'ubu nano mubwiye ati ubunyene simbunzane umumuduga. Ashagenda aba yagiye kweli. Sha nta muduga. Arabangutse bashe. Nta muduga Kerera gozagere. Kera bangutse gute ndamutumikira uri akamara isaha yose. Ariko arabangutse kuri kamera afise amasanamu meza by the way. Umupeta arabiza ariko aravyinjiramwo neza cyane. Ubona yuko abana yabigukoreye nawe ukaba winjiyemo neza nk'umusore aba ahagaze neza. Misi ku misi impamvu narimvuze akantu k'agakirimango Bujumbura ngo hameze ukunuku nuko ariko ari abantu bya affect ugasanga ntaciyitaho ugasanga akavura kaguye hisaje kuryama kandi yari kubandanya agapama sinzi kuri ayibona hano niho abantu imvura ishobora kugwa bagaca bagarika ibikorwa byose ukamenga nta plan B ihari yo gukorera mu mvura niho izuba rishobora kuba umurengero umuntu agaca yitahira kuryama ariko nyene ntibitangaje n'Ubujumbura uravye nk'ahantu twe twakuriye imvura igwe ireke byose bikorwa birabandanya ega abana bo mu muji ahubwo hari umumama yakubwira ati imvura iri kiragwa rero isuka ni hiryo uraze kubona umuntu ariko ararima mu haca horoha akayikubita umuhinukanyerera shaka uriya buzima ntabwo no gusabira cyo bwana dukujije wanashaka baradukujije ariko ahubwo gusa uwo sinzi ukuntu bavuga mu kirundi ngo Imana igize iki ngo itije sinzi ukuntu bakivuga ngo yibagirwa kugara so hari nyene hari twavuye man bajya abantu tububahe kuko nibo batumye tugera hatugeze ubwo iyo hataba bajya nyene habe isuka man nani nicaye simba mpari oya ntituba duhari oya hajya ho hubahwe kandi no munsi yaracahagaze neza cyane gose ugiye kuraba nka hano wanashaka nakamo kanye n'icubahiro aguma tera ugwaruka ubwo yabati ibintu byo guma mujyanye mu bisagara ni mu investise no mu burimyi oya ugwaruka gogo nabanebwe badanje kurima ntibikunda mani nabanebwe nabandi jugwaruka gumbo na ruko rurakora gusumba ubwigeze kubaho mbwira umuntu uzi mu bagenzi bawe afise ahantu ariko arimisha canke arima wenyene no kwisubibona mu ruhande rwo kurima gusa nawe mbwira umujene uzigeze kuba mu myaka iheze yamana amasaha 72 atajyamye ariko arakora nko ku mashini oya ku mashini rega ndakubwira icyambere burya isuka nayo gituma tukwiye kuyumvira ko cyane niyo yadukujije niyo yaturetse kubera ko iyo hata isuka niyo icyambere no kuvuga kuva kera nari n'umuvyeyi kugira ngo umwana we amwigisha ategezwe kuba ari uko yarimye siko ariko rero ntitwagakwiye gukora ikintu kimwe twagakwiye gukora ibintu byinshi twibagiye n'uburimyi kuko ibi bifaranga none ubikorere gashaho ni nk'ibipapuro mugabo mu gihe atamwe mu turonka amafaranga uzoye oya none yakoreye ntaraba barimye ugende yakorera uyaronka mucu genda urimishe nawe ntiwibagire hari gukota akatongo hari kugira ngo nawe ugere mu kirenge nk'icyabacu batubanjiriye birabyumvikana cyane kandi nimba abavyeyi bacu bariko barabitwigisha uno munsi banabidusaba nuko babonye ko hamera je nama nibaza nimba nyine icubahiro ashobora kwerekana imirima yiwe yararimye wewe urinde wo kutarima cumbwira nuko nanye nagiragire mvuge umuntu none ntakora kubera ashatse yo nasarura igihugu cyose atanari nuko yabonye ikintu gikenewe cyane gusumba ibintu byose uko ndakubwiza ukuri ushobora gukora ibi bintu bikakunanira ibi nabiriya bikanka kuko urabona ko ubuzima bwo ubu busigaye bugoye urabona igake iyi si yo mu Burundi ni yambere je nibaza yuko ku isi nzima iri mu zambere zimbuka
ico ndacemera aho uteye ikintu cyose usanga cyabitse twagakwiye kwiyumvira rero kuri ico kintu mugabo ikibabaje naho ko barahamara bahubaka mani tuzobura aho tubima mu minsi nico kintu nigeze kwicarana n'umuhinga mu by'indimo arambwira ati burya rero ikosa ryabaye ryakozwe nkekana basokuru cyangwa abantu tutazi neza ati n'umuntu nk'akaroro yabwiye abantu ngo nibubake kino kiyaya c'Ibujumbura ati yaba ari ibintu byashoboka yuko mu muceri mani burya inzu uzura kenshi nko mu bazungu usanga baje hariya hejuru ku musozi siko bana nk'ariya imvura iguye amazi aramanuka guca akaca yitega ino mu kiyaya ni kuvuga hano hara kuri mu muceri abantu bakaba hariya hejuru urakoze cyane uramaze kubona nk'umuntu hano nyene Bujumbura afashe afisa nk'aka space gatoya munsi y'urugo nubwo yakubita igiti kimwe c'umwumbati ngo urabe ingene yagama kugasumba n'inzabamo usanga wimbuye ari igiti kimwe urimbure ndwi yose ukajya ikindi kiryoshe nacuze hano mu mezi ndwi umwumbati turashobora kuba weze ariko nka za Kayanza za Ngozi uziko ari umuntu arindira imyaka 3 kugira aze gusarura imyumbati yateye ni hatari burya iyi si iwacu kweri je no kubwira yuko twagakwiye kwivyaza umusaruro nk'abajene kaja hamwe mu gihe udashoboye wenyine ushobora kurondera mugenzi wawe kubati je burya rero ndafise udufaranga duke hoteranya nubwo rega kurima sukuvuga ngo umujene wese ngo nimpaka ngo ave mu gisagara ngashagenda kurima nyene ngo akubita isuku ushobora kurima wicaye ngaha kandi byose birakora kandi abantu mvuze niko hari abantu babitinya ibaza kumubwiye ngo duga ruguru umurime aca jana gaza guhamba dawe ga Nyanzara ziwe ni ora ufise umutayi nibaza ko oshira y'abakuzi ukigumira ngaha kuri nimba birabira kuri internet nimba buri ibyo bikurikirane ukabona tebana bimeze uko no cyane gose niko bimeze man kwezi birumvikana ariko rero kantu nubwo uriko rakavuga nk'ubu nkawe kubihuza na film byogorana mugihe nk'ubu ndanakuravye mu maso mba mbona ukabakaba ya masaha 72 nawe utajyana mugabo uramba mba nkeneye no kujya erega mani niyo mpamvu ndavuga ati iyo filme sino ikora ntari sino ikora ntari hapo rero ajya bujye ubona ndonka nazi ya energy zo kuvuga ati jewe ngire nandike filme canke ngire nkorike koga runaka nuko mba nariye man utari ubanza ugafungura ndavyemera mugani hono bati nkawe Jowenens umeze nk'umuntu yihebeye film amasaha nako imisi ndwi hafi kundwi aba ari byo bikogurimo nk'ubu wewe nubwo twumvise ngo bidasaba kuja hariya kuri tele ariko nk'ubu urabona yuko wewe ukora uburimyi ukabifatanya nino film muri korako nakubwiye nyene si ibintu dukora ngo nimpaka tube turi kuri tele urashobora gukora uburimyi uri ngaha telefone nishoza ukuvuga ikoranabuhanga ryaraje wahuciye hose uravugana n'umuntu mutari kumwe ugapangira akarero ibintu byose ukamuha programme y'ukuntu ibintu bishoboka kuburyo uzokumva message akuga ati ya into rero ubu bimeze neza nibye kandi ibikorwa byawe ntuba wabihagaritse oya ntuba wabihagaritse no kuvuga ngo urundi gwaruka cyane cyane kubera ko nigwo uno munsi umuntu abakwiye gushiramo n'inguvu nejo bundi umukuru w'igihugu yarabivuze ati burya gwaruka uno munsi nyene impamvu barukwiye kwitabwaho ni ka kantu kuko nibwo Burundi bw'ejo kandi turakeneye inguvu mwabona abantu kubera ko nibo benshi burya nkano uza gusanga abantu baba nimba batenga ibice 60 kwijana nka population yose y'igihugu cy'u Burundi naba under 25 zo gusanga abantu bakiri bato cyane batoye ati abantu niba bakuye amaboko mu mpuzu bagakora boza gusavinga na babatama bageze mu zabukuru batagishobora gusohora ayo masuka batagishobora kwiyumvira cyane rero wowe no kuvuga ngo nawe urarikira ugwaruka gukora hano mu gisagara rugakora bino bisanzwe rukwemvesisa muri internet ariko rugakubitiza n'amaso ruguru n'igihe tunagezemwo hari hageze kuri cagihe ukwavuga nka umwana aho naho mbashatse kuvuga yuko babavyeyi batureze birahindukira kuko umuvyeyi arukuntu akura nyene ugasanga ikarasubira arukuntu umuvyeyi akura ashobora gusubira ibwano bwo kugenda buragabanya ingufu zo gukora yakabaye ngombwa yuko natwe bajya batureze tugaruka tukagira natwe kuntu tubasutena mu bintu bakeneye kuba nuko batabishobora ikibazo rero uvuze akantu kazima ikibazo hari abajene no musi bidoga bavuga ati none ubwo rukwavu rwakuze rushaka kuza konka umwana ubwo rwarasize ruciriye inzira wa mwana goje konka ico naco ni ikintu naco cyo kwiyumvira burya hari abatamahano ngo baba baragiye ebana bakemvesisa n'ibifaranga bakabironka ariko gusiga ciye trace yaba abantu bamukomoka kucanke mu kibano kugira umujene wahaze yiteze imbere ugasanga biragoye cyane gusa nta nuwanka konka umuvyeyi ngo nuko agwaye amahere kuko umuvyeyi yamara umuvyeyi ntagurishwa umuvyeyi urazi kari itunga rikomeye cyane riva ku Mana cyane handi uzokwigera uwo muvyeyi uko yoba yakugabiye kose kuba yitwa umuvyeyi kuba wariswe iteka yuko abo umuvyeyi wawe
ego nta muntu adakosha ashobora gukora ikosa kandi naritahura ukarimubwira mu nyuma warakoze umaze kuronka menya yuko nawe yabigizemo uruhara nubwo mutaba muri kumwe cyangwa se nubwo atagufashije ibintu byinshi mugabo menya ko yabigizemo uruhara gerageza ahubwo wowe umwereke umutima mwiza kugira asaze neza umwereke ubwana muhinduye umuhindure ahama yisazire neza agenda atanduranije kandi harigiye uzo wakoze n'igikorwa cyiza nukuvuga ubwo wakoreyemo no kuvuga muri bwa bumwe bwo kuvuga mfashe umuvyeyi wanje agenda kiranutse mugabo akafasha nawe warafashijwe nta kaba karimo oya ivyo rega wanashaka ivyo burya gufasha ngo nuko wafashijwe ushobora no gufasha utafashijwe bijya bintu mani si byo bijya bintu ngo fasha nawe warafashijwe oya singombwa rega gufasha umuntu si itegeko kandi uvuze ngo mfasha menga ni condition utamfashije kandi naragufashije hari ikindi kintu kiza gukurikira ariko mu bisanzwe jewe namba ndagufashije gerageza ufate yuko ni nko buryo umuntu yagufashije menya yuko umenga guhaye arakugabiye nikina kugabiye uko ingabire urazi kutagaruka kwishuza ngo cyakintu mukini sasa kamemerero warukwiye gufata ukavuga ati niba umuntu jewe yaramfashije ngo ndabihaye agaciro utabihaye agaciro ntacyo bitwaye mugabo nuko wagize uwo mutima wo gufasha ariko si itegeko mani ngo ko wamfashije nce ndagufasha aka kantu karumvikana rero bwana Joel tubanze tureke gatoya kuja kuri tele tugiye kurima imyumbati ahubwo nkundire dukubitire kuri tele gatoya tugiye guteragira ikintu citwa films nico bagukundiyemwo nico bakumenyeyemwo anyidoga iratanguye hano hanze ati Iseke Films baradusinzirije tugira imana duhuye n'umuremyi w'ibikorwa byinshi bagiye bakunda mwabivuyemwo canke no mwaka muri mu karuhuko habwo cyenda nabashimiye mbere kumva banadukumbura erega ese yawa uyu muhate bagira wo kuvuga bwa mbere ari nawo bagira tuko turabikora tukabona bariko wowe bararaba bakaca banuma mugana no dukawutse gatoye ntidukawuka ko mutere kubera ko twashatse kubahana canke iki habwo tuba twifuza ko duteba mu gikoni mugabo mu buryo dushaka kubazanira ikintu kizima kuko ugiye kuraba kuri itere yo ngaha iwacu harukuna abantu bihutisha ibintu wacu usanga barikuye byinshi wanashaka abantu bakabiraba bakabikunda ariko ugiye kwinjira indani n'umuntu nyene mu mutwe wumva nyene ko utaho iki gisata turimo ukavuga ati aba bantu bashizemo akantu ko kwihuta nako turitonda kugira ngo dufate ya mitima yabo dukora ibintu bibaho tubahe ikintu kiriyazi bado babirekura bihuse bakabikora ku bwinshi bakagira imana bikarabwa nko kwaro bivuze ntibaba bageze kwihangiro nubwo byo birimo amakosa hari ico babitwara mu bisanzwe bagera kwihangiro bivanye n'uwabiravye uwo yabiravye ari byo yarakeneye kuraba ariko hari undi abiraba kugira ngo yige hari ushaka kwinezeza hari n'ushaka kwiga washaka kwiga rero twe niwe dukeneye avuga ati okay cinema imezuka kuko banashaka rega mu Burundi nta cinema zihari nazihari natwe turagerageza kubikora kuri aka kazi nta sinema ihari oya nta ihari natwe tuko turagerageza kubikora ngo kugira tuzane sinema ya nyayo ariko abatugwanya ni benshi ntako tutagira ariko nibaza yuko buke hazovamwe umwe agenda arabitahura kubyo bisanga baje muri we twe twariko turashaka none come on ko babagwanya ari benshi wumva muzobigeraho ga Joel gute ko kwanca numva intambamye menga zisumba reka ndakoreka intambamye tugira ya nyayo ya mbere abantu bita bigisha ba sinema nabo nyene baca baza gukora bya bindi kandi ha gukora basi bya bindi bigisha bavyigisha mu mateori man na pratique baca urumva bafise ukuni hari inyungu zibiri zitandukanye nukuvuga wavugana reka nigishe teori ndayigishe ya cinema kayigisha byanya byo basi bivanye n'amantu za materiel afise hama akavanga n'ubwo bumenyi rasanzwe afise akabwira umuntu film imeze kumuri abo banyeshure biwe mugabo hagira ko asohora igikorwa acazana bya bindi wamvyo ngaha kugira ngo aganye ama views ahubwo ndiko ndibaza uvuze ikintu gikomeye bacitondeye cyane sinzi nimba ko baracumva uwo yigisha amateur ubwo ntashobora kugera gukora pratique nawe ahubwo agahura n'intambamye zituma atanga bigiye yatanze gute bimatanye n'akantu uvuga ati ubwo uburyo ntibashobora kubyitambika imbere nk'abantu numva no gukora film iri mu ishure bimwe byose nigishije abantu ugaje usanga nk'iyo film maybe isaba budget y'imiliyoni 100 ugaje usanga hano mpagurutse mfise miliyoni 2 ndaza gutanga cya kintu ntegereza gutanga kiri mu ishure cyakindi nigisha mu ishuri none wewe ugira ishure gute ukacuja no mu mwuga wo gusohora filme kandi urumva amafaranga amwe yashira mu ishuri ayandi ukaca urumva ni handi rero yugiye gukora ibintu byinshi cyarimwe man usanga hari ibintu bimwe byagiye birapfa
gerageza wihebera ikintu kimwe ubanza ugikore kandi ukore neza rega ikibazo aho bipfira ashaka abo banyeshuri ngo abigishe ibintu hama imagine none nko kuva kwigisha umunyeshuri weje kumwigisha hama waheza gusohora film akacaraba agasanga none aho kandi nabo nyene bakaca bemera mani ngo ibi bintu turimo ngo ni sawa ngo dufise umwigisha none arenze gute mu gihe akwigishije ibi akaca asohora ibinyuranye n'ivyo yakubwiye wowe ugerageje ugakora ibintu bimwe ukabikora neza hama ukaronka ikintu uzoza kwigishiriza ko abanyeshuri bawe mu gihe uhera kuri kimwe cyangwa ukigisha abanyeshuri waheza kubigisha hama ukabaha ama certificate bakagenda akaba ari bo nagaruka kubera ko wanabigishije uko bikorwa cyongera ukabigisha ukuntu bashobora gukora ico gikorwa cyiza ugatuma uteba kikamara umwaka imyaka ibiri ugasohora igikorwa cyiza niho bavuga ati wa muntu burya birimo neza mugabo uheza kwigisha manuka usohora ibintu nkabijya ningorane sindi kunavuga ngo nkabijya mugabo abo se barahari reka nimera ko nimvira ni bande bameze uko abo bigisha ni bande hano baheza kwigisha amateori pratique kabakubita ko amazi ahubwo nta nabo ndabona gusa ndavumva naho ndabona umva ari abavyiyitirira je mbona abavyiyitirira guko jewe nabigisha ndiko ndabona ariko nk'umwigisha ataranyandikira na message avuga ati ivyo bintu mukora mubikora gute bivanye na image basi twe tudukura yandikire wewe yandikire twebwe basi yandikire nka Iseke Films uyobozi canke yandikire Capital Center nk'ivyo sivyo hama avuga ati none ibi bintu byagenze gute bisigura yuko Joel nimba ndiko ndakumva uvuga ati twe turiko turakora ibintu vyiza bizima biri mu ishuri biko kibazo turiko turubiha bande nico kibazo gihari tuko turabiha abandi mwego babiha abafana ba filime y'u Burundi abafana rero nta n'ikintu uzoronka ubaha ngo bashime abafana naho bo bakeneye nka musi urabona episode nako tudusohoye nka episode imwe ngo iyi filime ukuntu iryoshe uvyasaba ko muduha nka zibiri ku munsi mugabo iya bari abo bafana boje bakicara bakaraba uburyo dukora n'uburyo bituruhisha bavuga ati ahubwo rero mwubaho nimwe muduha muntu mwakoze mwacu mukuru ariko je nubundi mugoma mungarukana muri we yo kubita abafana nabakunzi man nabakunzi abantu bagusupportinga mu bintu byose habwo reka ndanashimire kwanza abantu hari abantu nejo girashimira kandi bagoye je nubu gikando gitaraya kandi bivuga abantu baragoye oya urumva je ngirashimira abantu bitwa abantu bagumanye natwe muri iyi way twakoze iyi movie buno buryo twayikozemo iri professional uvuga intimba yego intimba bakaca bagumana natwe bajya urabona ko ari bo bake para raporo y'abahora badukurikira yego twebwe twahinduye intuze ya colors turahindura image tugira strategy tuzanye iri cinematique kugira turabe babandi nyene bugurutse babona image ya cinema cyangwa babanze kuraba cinema ziteye imbere cyangwa ibihugu biteye imbere urabona nibajya rero bagumanye natwe ajya ama views uri kurabona nibajya rero bagumanye natwe mugabo rero bajya nibo tuca turaba niburi ikintu bashobora kuba bari kubarasaba tukavuga ati okay mwebwe kari mwihanganye mukagumana natwe nitwo batengura ariko tugiye gucakaza natwe intumbero twihaye reka tubikore neza kandi tubikore neza cyane mugabo mwese mwisange hahandi kandi nababandi ndabatumira kugaruka nibaze uko ntahandi hantu hari cinema hemwe atari muri Iseke ugiye kuraba Iseke Films na hantu twicara story tukayiha umwanya munini kwanza tukicara mbega iyi story hari abantu izokora ku mitima cyane ico narakibonye ariko hari umuntu avyuka mu gatondo ugasanga yumviye nk'agasene ngo ewana ngo kandi nk'agasene ngo koje ugasanga yashizemo nka sene ngona waciye amusoma mani ngo uca gatwiga amusomye kubera iki ivyo bintu birafise aho bihuriye n'umuntu hari kujya ubuzima ngo baje kwinezereza amani hari kwinezereza we yumva kubusoma ari gusoma nyene mugabo umva bishizemo atani insiguro bifise nta insiguro bigira twe rero ikintu dukora tuba dufise impamvu yego nubona twebwe kenshi urabona abantu benshi mu gukamera hakuntu berekana amaguru bakerekana twebwe ayo maguru tuzakwerekana kubera impamvu mbe asiguye iki muri story urumva filime ntitwagakwiye kuraba ngo twite ku bintu bitagira umutwe n'amaguru ahubwo twagakwiye kuraba ivyo ubutumwa dushaka gutanga nabo dushaka kubuha kuko aha no kwigisha mani birumvikana sasa wewe uri umwanditsi uri director bisigura yuko ugiye kubuhagarara ikindi gikorwa mushobora kuzana umwanya n'umwanya cyangwa igihe cyose mu kizanira undiko ndakumva mfatiye ku bintu bavuze ku ntimba bimwe mu byo mwagiye mwagirizwa nk'amakosa ibyo mwohindura wehoho nta nibyo wemera haguvuga ati twarabahinduriye tuzana izindi strategy filme muzozana yindi nta kintu muza kongereza nta kintu muza gukosora nimba hari aho mwari mwakoseje
canke murazana mugenzi wa Intimba so mu bisanzwe ndagukosoye gato ntitwakosheje habwo twakoze ibintu vyanyavyo twategereza gukora mbo ako kantu ndagashizemo mfatiye ku makomite amwe n'abana ngo urumva ngo twabakona ngo menga baduhinduriye amakomite nkayo wagibone ahubwo je vyari kuryohera bavuze ati bivanye no mu Burundi ifilme tumenyereza abantu bose namwe mwagakwiye kuza muri ubu buryo kugira ngo dukore filme basi munduhe bimwe by'abarundi yakaka bimena amaso urumva ariko twebwe natwe bivanye n'ukuntu twebwe twiyubatse naho twahereye ntitwagakwiye kuguma muri hahandi kugira ngo dukore ivy'abandi bantu bakora ahubwo twagakwiye kuraba igikwiye kugira ngo duteze sinema ndundi imbere n'igihugu cacu imbere wanashaka gusa je ngiye kuraba kenshi abantu bari hanze nibo bakomanta bakavuga ugiye kurazobonamo amakomantere kumana ngo sinema ndundi yateye imbere ngo mugeze ku rugo gukora ibintu nk'ibi bisigura ko bobo barazi batahura akamaro kayo ego bakamenya ati sinema rero niyi bijya rero bijya izi image ubona ni za mariage man niza ama mariage amamanza ibintu nk'ibyo amadote bimwe navuze hejuru so ushere uzana ibintu ariko gusa nitwataye icyumviro cyabo kandi nta nubwo twagishigikiye asamples oya ahubwo tugiye kuraba why ijya image babona kumengo ntibona why ni gute twobikora hama ikabona cyane hama abantu umuntu ukamubona uko ari kandi tutatakaje na ya side yacu canke side yabo kuko bavyumva mugabo sinokwizeza samples ko tugiye gukorera ku vyabo cyane ariko tugiye gukora ibintu byiza kandi bazokwisanga bakunda kabisa Iseke canke Capital Center barakubwira ati ibijanye na story n'ibindi incontournable kandi nkuko bivuze uretse akantu kabe image gusa kari kateje induru handi ntibigeze bagaye bisigura ngo niko kumbura batari bwatahore mwe muri ko murentorwiza hano kugira navyo nyene babimenyere ntibagume muri ya myera si nkuko bivuze canke za nzobe zidasobanutse last time nakoranye na Simba arambwiye ati inzobe simbi ariko uriya muntu umadise ku inzobe wayimushize ko iza gusigura iki wapfuye kuyimushira ko gusa babone ko iyo film ifise inzobe ati nubwo yoza ko ize hari impamvu rero twizera yuko bizogana neza kandi bakabandanya bagakunda ibikoko bazoyikunda kubera ko uko ico no bizeza nuko iyo umuntu yicaye ariko yicaye kuko nk'ubu iyo uraye nk'amajoro nk'ameza ngaha 2-3 uri kurandika ikintu ntabwo nawe uryoherwa iyo iki giflopi ego ariko twagakwiye kubera ko tubona ko hari abantu badushigikiye kuva kera natwe ntidukifuza kubatakaza ahubwo nibagumane natwe kuko iyo ugendana n'umunyabwenge nawe sivyo hari byinshi bazotwigira hari n'ikintu bazokura kuri twebwe natwe turabona ivyo baba bakeneye ariko ntituba twabirengagije ariko hari ikindi kintu tuba turiko turaviza kandi tuba twifuza kubaha ibintu byiza wow birumvikana cyane iyi filime rero bayitege ryari sinovuga ngo itariki ariko gusa kubera ko twama twabatunguye kuko nigihe turi mu gusohora ijya iyi season ya mbere yego twabivuze cyane ariko kubera ko umuntu apanga ivy'Imana igapanga ivyayo nkushobora kuvuga ngo ejo tuzoyisohora hama amamashini yose akacazima birabaho urumva cyangwa ugasanga umuyaga nkubuciye ubura sa no kuvuga ko botegera bari bakarindira batekanye film igirize vuba cyane ariko nihatagwa nk'ibyo bindi bintu byose uno mwaka wowe murabandanye mu bahereze ku munezero n'inyigisho uyu mwaka tugiye tubakora n'ibintu batari bwabone mu myaka yose twakoze ntubona ko umwaka ugeze uri mu kugera hagati gusa ndazi yuko hari ibintu byinshi biri inyuma gatoya haraje hahire rimwe kweli nuko rero bimeze bwana director ndagushimire cyane mba numva nzongera kugusanga aho biriko birabera mu gihe byotangira vuba ariko bitanabaye tuzobandanya tuyage wa umuntu wabo bakunze mu director wa mwanditsi w'amateka wa mukinyi babandanye kumva ukuntu bimeze na cyane yuko uno munsi uza kuba umhagaze nk'inkingi ikomeye ya Iseke Films kandi ukongera ukayahagararira Capital Center kumwe mu bantu bafite intererano bariko baratanga ariko kandi umwe mu gwaruka gwitaho ariko baratanga intererano ikomeye mu mugambi w'igihugu wo kuva aho tumaze igihe tukabandanya tukaprogressa tukagera kure bwana Joel ndagushimira cyane ukanya waduhaye nanda gushimira cyane hama sinugira ntavuze ikintu nashaka mbanza ngende nshimiye mu boss wacu aha ari kweri yubahwe boss himself
Ego. Respect wherever you are. Hama nshimire Imana Nyagasani, nshimire manager wacu. Ego. Nshimire abo dukana ari nyene muri staff, hariho Simbo, hariho Ivan. Yeah. Baniwe dufashanya hariya mu byo kwandika. Hariho ushimire n'umukunzi wawe. Bwitonzi Noera. Kweli. Nshimire nawe Diko, nshimire nawe Kelina kuri kamera, so novuga yuko no canshimira n'abakunzi bacu bakurikirana ibikorwa byacu aho baherereye hose. Imana ibahezagire cyane. Mudahari ntituba duhari. Kabisa Imana ibahezagire, mudahari ntitwoba mutanadushigikiye, ntivyokunda turaca bakunda muri gwa rukundo. Be blessed wherever you are. Ciao ciao. Capital Center, where hard work pays off.